w'Imana igenekerezo rya 9 mu kakaro no mwaka w'2023 haratunganijwe ngahi Bujumbura ibirori byo kugurura ibiro bigiye gukorerwamwo n'ikigo Manake. Icyo naco kikaba ari ikigo kijejwe gukingira ibikorwa mvabwenge, imyuga, utugenegene n'imico kama. Ivyo biro bikaba biri kuri Hotel Source du Nil ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Ivyo birori rero vyatangujwe n'urugendo rw'aba bakora ibikorwa mvabwenge, bakavuga bati dukore dutungwe n'ingabire yacu. Kucivuga kigira kiti uruhara rw'imyuga mvabwenge mu iterambere ry'igihugu. Ivyo birori rero bikaba vyariko bihamywa n'umurisho w'ingoma n'imvyino zitandukanye, aho baciye batabura igitambara cerekana ko binjiye mw'izina ivyo biro. Ruben Niyukuri arongoye ico kigo ca Manake yaratubwiye imvo nyamukuru yatumye bashinga ikigo Manake n'icihutirwa muri kino gihe. Tumaze kwihweza ingorane nyinshi ziri mu gihugu cane cane ku banyamyuga mvabwenge, twafashe ingingo yuko ubwa mbere twebwe twanonosoye ivyo bintu nk'abahinga tutoguma twicaye, twokwitaba akamo kanye n'icobari mukuru w'igihugu kuko abize ubugoronome baja kwigisha abanyagihugu kurima, abandi bize ivy'ubuveterinere bigisha korora, natwe twize ubuhinga mvabwenge twabonye ko tutosigara inyuma. Hanyuma rero ni muri iyo ntumbero twafashe iya mbere kugira ngo twegeranye abo bahinga mvabwenge dukemura ingorane nyinshi bafise mu gihugu, kandi murazizi nibaza ko urugamba rwose mu gutangura nta muntu numwe abazi ingene ruzorangira, ariko nibaza yuko icizere ari ikinyene mubona muravye abantu bankikije, nta numwe yaje kurondera amafaranga, bose baje guharanira agateka kabo. Nibaza ko iyo ari intambwe idasanzwe, intangore ya migora naho tawuvuka rimwe ngo yuzure ingovyi, ariko turizera neza yuko ku mahigwe menshi leta yadushiriyeho hamwe no gufatana mu nda kw'abarundi kwamye kuturanga mu mico n'akaranga vy'iwacu, nibaza yuko tuzobishikako bakarihiriza ubwenge bw'ivyo bakora, hanyuma tukaca twiga n'isoko ryaho babishora. Ica gatatu muri Manake, nibaza yuko musanzwe muzi yuko nyene abahinga mvabwenge atagaciro bahabwa, atakibanza bahabwa, uretse leta mvye itanguye kugerageza, ariko amareta yose yabisikanye nta kintu na kimwe yigeze amarira abahinga mvabwenge mu Burundi. Twere tukavuga yuko dukwiye gufatirana canke guprofita ano mahigwe leta yadushiriyeho, tugakingira ivyo bakora, kuko tuvuze droit d'auteur ntituba tuvuze ibi bikorwa mvabwenge gusa, hariho n'ibindi bikorwa vyinshi usanga bikorwa mu gihugu muga ata kintu kibikingira. Ibirori vyabandanirije muri kaminuza y'u Burundi mu kigo cayo kiri ku Mutanga, aho naho hakaba habereye ibirori vy'abo bahinga b'imyuga mvabwenge, tukavuga nk'ingoma, indirimbo, intambo, tugenegene, ivyo bita acrobacy n'ibindi vyagaragazwa n'imiyabaga. Ku bwa Ruben Niyukuri arongoye ikigo Manake, ngo karakanyamuneza kubona bageze aho leta yemera ko habaho ikigo Manake. Ati rero tugiye kwifatanya n'abandi barundi mu guteza imbere igihugu tubicishije mu myuga mvabwenge. Kuri uno munsi uri hejuru w'igenekerezo rya 9 ukwezi kw'indwi umwaka w'2023, ndi n'umunezero utagira uko wovugwa kubona tuwushitse ko twaciye mu bisebuzi bitandukanye nk'uko umwubahwa Mugisha yabivuze, ariko novuga yuko twarateye intambwe, twatanguye bisa n'ibidafatika, ariko birangira abanyamyuga mvabwenge mu gihugu babonye yuko urukiza rwabo ari Manake. Uyu munsi rero nta majambo menshi duhava tuvuga,
ngira ngo ndavuga ibintu bitatu vyonyene tugiye gufatirako canke kubakirako kugira ngo umuhinga mvabwenge wese mu Burundi yumve yuko afise ijambo, yumve yuko tutacibagiranwe. Murabona ko leta yaje no kudushigikira, ikimenyetso cerekana yuko abahinga mvabwenge ubu tuzwi. Kera ntitwari tuzwi, leta ntiyari tuzi, mugabo uyu munsi mbere nkaba nosaba yuko mukomera amashi umushikiranganje yaturungi ikintu kandi si ivyo gusa. Muribuka yuko ejo bundi musanzwe muzi ko narimvuye ku ishure mu mahanga. Ababa mu mahanga rero leta mvyeyi yarabahaye ikibanza kidasanzwe ku buryo namwabijya biganiro nyene icubahiro umukuru w'igihugu atunganiriza abene gihugu abari hanze bama baduha umurongo ubwa mbere. Ndibuka ko ikibazo ciwanje nabajije nyene icubahiro umukuru w'igihugu arico bahereyeko. Namubaza nti nyene icubahiro umukuru w'igihugu, hano mu Burundi iwacu abahinga mvabwenge twaribagiranwe burundu, ibintu vyabo birakogwa bikavundiraho babikoreye, abantu bararirimba indirimbo zigapiratwa izuba ryaka ntihagire umucamanza ntihagire umupolisi abakurikirana. Ati twebwe twaribagiranwe, yamara mwari mukwiye kutugarukira. Acavuga ati muri mu kajagari murasanzaye, nimwegerane muje hamwe hanyuma muze kubitubwira muri hamwe. Uyu munsi rero banyakubahwa mwaserukiye leta, mudushikirire umukuru w'igihugu cacu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye, mumubwire ko abahinga mvabwenge mu Burundi bahagurutse kugira ngo bashigikire ibikorwa vy'iterambere. Akaba ari naco civugo mubona hajya kuri banderore kivuga kiti tungwa n'ingabire yawe, hanyuma uruhara rw'imyuga mvabwenge mu iterambere ry'igihugu. Ibi bikorwa mvabwenge bitunganijwe neza birashobora gutanga amakori menshi mu gihugu. Ibi bikorwa mvabwenge bikozwe neza birashobora guha akazi kenshi ugwaruka. Nko mu bisata by'ingenzi turiko turatunganya muri Manake, twarerekanye neza yuko ikibanza kimwe kiratiro kirinze gitunganywa neza gica giha akazi ugwaruka rurenga 200. Murumva rero yuko twebwe tutaje kwicara, tuje kugira ngo dukore. Rero turanezerewe cyane ko leta mudushigikiye, tugasaba rero yuko mudufata mu mugongo. Ni naco cari catumye tuvuga ko tuje kugurura ibikorwa ku mugaragaro, twerekana ivyo tumaze kurangura n'ivyo tumaze gushikako. Vyinshi rya filme documentaire yabivuze, ariko ico nokongera ko ngaha mu gusozera nuko ibi vyo gukarisha ubwenge leta itadufashe mu mugongo ntavyo tuzoshobora. Bisabwa yuko leta ivyumva. Ndayishimikira ko cyane kuko ni twebwe twibagiranwe, abarimu, abaganga, abasirikare, abarimyi baributswe. Twebwe abahinga mvabwenge mu Burundi ni twebwe twenyene twasigajwe inyuma. Mugabo rero uruhara rwacu natwe twagwerekanye yuko ako kajagari dutegeza kugahagarika, tukaja muri Manake twese kuko ni maison de notoriété canke ihuriro rusangi, ahantu abantu bashobora guhurira bakavugana ibibazo bafise kugira ngo babishikirize leta bafatanye mu nda bari hamwe. Iyo abarimyi baguma basanzaye n'aborozi nta mwavu bari kuronka. Iyo abaganga baguma basanzaye bakorera mu budumbidumbi nta miti baba baronka ikwiye yo kugira ngo bavure. Natwe rero abahinga mvabwenge kugira ngo ubuhinga bwacu bugire ico butanga nuko dufatana mu nda tukaja hamwe tukumvikana umugambi dukora, hanyuma tugashikira ababijejwe kugira ngo badutunganirize. Kandi mwarabonye ko payeje batwakiriye neza, biteguye kudushigikira. Imana ibahezagire. Waserukiye leta ati ikigo Manake kije hageze kuko kizosahiriza cyane mu gufasha no korosha akazi k'ubushikiranganje, kuko kigiye kwegeranya abo bahinga bakora imyuga mvabwenge, gutyo leta igire aho ibasanga kandi bigire hamwe uko botera imbere nuko boteza imbere igihugu. Numva nishimye cyane ko nashoboye kuba hano muri kino kibanza ndi kumwe namwe. Nahimbawe cyane kubona abarundi bene wacu bari mu mahanga biyumvira kuza guterera agacumu k'ubumwe mu bijanye n'imico kamba, ubuhinga. Mwabyiboneye none byinshi bagiye baratwereka, ukumva ko umuntu yakozwe ko twebwe turavuga tuti ese n'abandi bo bikora uko. Turabateye intege cyane kandi turabakeje kuba mwariyumviriye kino cyiyumvire.
mukagenda mwabivuze igihe twako turaraba byo batweretse ni documentaire mu Kirundi sinzi ingene babivuga mwabivuze ko mwatembere ibihugu byinshi murabona ko mu Burundi haragahaze muca mugira muti koko twobikorerako ese n'abandi babikora uko tukaza tubona twese turiko dukorera hamwe nk'uko nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu General Major Evariste Ndayishimiye akunze kubidushikiriza ati twese cyangwa kubidusaba ati turi kumwe twese birashoboka. None rero twashimye cyane ishingwa ry'ikigo MANAC Burundi turavye n'intumbero yacu ihangiro ryacu mwashikirije ko mu byo mushira imbere cyane cyane ari gukorana n'abahinga mvabwenge ku iterambere ryabo n'iry'igihugu maze dushike aho ryahangiro Burundi buri mu nzira y'amajambere muri 2004 n'Uburundi buteye imbere mu 2060. Hama mwasabye kandi yuko na leta yobafasha cyane cyane nk'ibijanye n'amaformation kunagurana ndaza ko kunagurana ubwenge ivyo bonyereye twebwe muri leta ntacyo tutokora kugira ngo dushigikirane ko twese turi kumwe bishoboka. Ahanini vyahora bitugora mu gihe wasanga turiko haza umwe azari ivyo dusaba uwundi akaza udusanga ari ibintu bigoye mugabo tuzi yuko turiko dukorera ku murongo umwe turi mu kigo kimwe biroroha cyane sico kimwe no gufashanya n'umuntu ukwiwe usanga turiko turasanzara uburyo bwari kuca hamwe kugira ngo tukore ikintu kizima tukabutagabuza. None rero turabateye intege kandi intege cyane namwebwe bahinga mvabwenge bahaza mpano mwese ko mwumvise akamu mukakitaba kandi kumbure n'abatari ngaha turazi mwabaseruki turazi ko muri kumwe kandi nibaza nabo bataravyumva ko ubunye mugiye kubibumvisha dufashanye natwe tuzoba turi kumwe igihe cyose muzobidusaba cyane natwe bigiye tuzobona ivyo tubasaba ko twofashanya kugira ngo dutere imbere twese tuzobitura namwebwe kandi tubasaba yuko mwoza muratwegera cyane cyane mu bicishe mu kigo kimwe tugende kumwe twese turi hamwe maze dutere imbere twese. Dunia Abed atamba ingoma yari yazananye n'umugwi w'abatimbo ati urakaza MANAC uje hageze ati nta nkeka ko tuzotera imbere mu guhinyanyura ibikorwa byacu. Twebwe nk'abahinga ndangakaranga no munsi udasanzwe kuko twari tuwiteze no munsi uje gusahiriza indoto yacu kuko twarabyumvira kubikora twacitika intege kuko ari impano twiherewe n'Imana hama tumaze kubona uwundi mugwi uje ufise iyo ntumbero yo gushigikira ubuhinga mvabwenge kuri twebwe tuvuga yuko ni hamwe umuvyeyi abyara umwana akamushira habona akamwereka Burundi akamwereka inshuti akamwereka abajyango kugira ngo akurire mu biwe hama nawene aze agira akamaro abiwe. Turahimbawe rero cyane gose ahubwo twavuga yuko arakaryo ko gukeza MANAC kuri ico ciyumviro kiza gishigikira abahinga mvabwenge hama natwe nk'abahinga mvabwenge abahinga ndangakaranga nuko twoshishikara tugaheza tukagerageza gusokorora impano yacu ataco twisigarije kugira ngo izoze kugira akamaro igihugu natwebwe nyene ubwacu maze bidutera iteka. Ikindi cyo twoshikiriza twovuga yuko ubuhinga mvabwenge ni ikintu gikomeye cyane ko aho twagiye turaca hose mu bihugu bitandukanye masabukuru mpuzamakungu Uburundi bwaserukana ibikoresho mvabwenge hama ugaca bituma Uburundi bubwa mbere kwisi yose nk'akarore murabizi namwe ibyabereye mu Budagi
vyahuje ibihugu 188 byo ku isi, aho hose Uburundi bwashoboye kuba ubwa mbere kubera twaserukanye ubwiza bw'u Burundi, kandi ubwo bwiza bw'u Burundi buva mu bwenge bwacu kama, duserukanye intambo z'u Burundi, izo ntambo ari twe tuzigirira, bigatuma dutsinda isi yose. Urumva ko ari ikintu kidasanzwe, tukaba twarashoboye kuronka igikombe ciswe best of the best. Saho gusa twarashoboye no kuja mu Burusiya, nahone Uburundi butahukanye ikibanza ca mbere mu bihugu 81. Saho gusa twaragiye no mu Bwongereza, Uburundi butahukanye ico kibanza. Urumva rero ivyo byose ntitwajana ingoma gusa canke intambo, twajana n'ibikoresho kama byahinguwe n'ubwenge kama bw'umurundi. Twatwara izo nkono z'ikirundi, twatwara ibisabo, twatwara inkoko, twatwara ibisimbo n'ibindi bitaka Uburundi. Urumva rero twebwe ahubwo turaryohewe cyane kuko turonse isoko, turonse aho tuzovomera, kandi tukaronka icicaro. Gusozera ivyo birori baratanze impapuro z'iteka ku bitanze cyane kurusha abandi kugira ngo Manake igera higeze ubu. Aha tukabamenyesha mu bo bahaye agashimwe ko bahereye ku muryango w'umuririmbyi yamenyekanye cyane Canjo Amis, kuko yashengeye ataco uwo mwuga wiwe umufashije mu buzima. Uzohenze urushikirize umuryango wiwe, kandi tuzoguha n'ubundi butumwa urujanana umuryango wiwe, ndazi ko ushobora kububaza.